Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nongere mbakengurukire kandi mbahe ikaze mu makuru yacu, akaba ari amakuru na cane cane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Honorable Agathon Rwasa wahoze uramutswe umugambwe CNL yasubiye gusohora itangazo kandi iri itangazo rikomeye cane. Ni mu gihe kandi imyiteguro irimbanije ngaha mu butegetsi bw'u Burundi na cane cane twiteguriye ibijanye n'amatora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko kandi uyu Honorable Agathon Rwasa yahoze uramutswe umugambwe CNL avuga ko ntawuzomwitambika n'umwe muri iyi myiyamamazo kandi ngo hazotsinda amatora. Mu gihe kandi icuka kibi kibandanya kuduga hagati y'ibihangange bikomakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye na cane cane kandi bikaba bikorwa n'abari mw'irage ryo muhisi Petero Nkurunziza. Mu gihe kandi Honorable Agathon Rwasa nawe yamaze gutangaza ko azokwitoza mu kiringo c'amatora yimirije mu mwaka wa 2027 ndetse ko ata n'umwe ashobora kumuhagarika. Mwarumvishe ivyavuzwe byinshi bitandukanye ku bijanye no kwamburwa umugambwe CNL kwa Honorable Agathon Rwasa bikozwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umugambwe CNDD-FDD bagaca bawuragiza Nestor Girikushaka. Ariko kandi abagumya banga abanywanyi b'umugambwe CNL bo bavuga ko batazokwigera bihanganira ibiriko birakorwa mu mugambwe wabo, ngo kuko umugabo w'ijunja n'ijambo ariwe Honorable Agathon Rwasa ngo agomba gukora ibishoboka byose agasubirana umugambwe. Naho rero itangazo ry'umugambwe CNL inyankamugayo mwese ngo muyoboka kizigenza munyankamugayo Honorable Agathon Rwasa, turi n'iteka ryo kwibutsa ko rwa rubanza RAP 68 ruzosasa mu ntahe y'icese igenekerezo rya 16 mu kakaro y'umwaka isaha 5 z'igitondo muri sentare ntahinyuzwa irimwo gasamburamanza. Ibi nivyo bishikirijwe rero iri tangazo ryashikirizwaga inyankamugayo zose z'umugambwe CNL. Naho mu bigo vya hoteli de Plateau yo muri komine Ngozi mu ntara ya Butanyerera, inama nkenguzamateka y'u Burundi yatekanyije n'ishirahamwe mpuzamakungu PNUD yatunganije ku magenekerezo 23-24 ruhesha umwaka inyigisho nkarishabwenge ku bakenguzamateka, abunganizi babo mu ntara hamwe ndetse n'abo mu bakozi b'urwego rw'inama nkenguzamateka mu bijanye no kumenya gukoresha imbuga ngurukanabumenyi ndetse ntangazamakuru arizo X izo nka Twitter, Facebook, YouTube ndetse na Ethernet n'izindi zitandukanye. Izi nyigisho rero zihagarikiwe n'umukuru w'inama nkenguzamateka Nyeniteka Gervais Ndirakobuca ari kumwe n'ivyegera vyiwe nk'uko amakuru dukura ku rubuga abandanya abishikiriza. Reka dusimbukire no mu yandi makuru ku biriko biravugwa ijya n'ino ngaha mu Burundi. Dusumbije ku biriko biravugwa mu Burundi, hari ihiganwa ryo gusiganwa ku makinga ryitiriwe Petero Nkurunziza Tour ryatunganijwe na Fondation Pa Burundi, ryabandanije ku munsi waryo ugira gatatu kuri uyu wa gatatu. Abasiganwa bakaba kandi bariko bagenda ikirere c'ibirometero 110 kuva ku mugwa mukuru wa komine ya Muyinga gushika ku mugwa mukuru wa komine Ruyigi. Umwigeme Nsengiyumva Odette wo mu ntara ya Gitega abandanya yerekana ubudasa mu gusiga abandi bigeme ku kirere kinini, naho urugendo rukibandanya nk'uko tubishikirizwa n'abamenyeshamakuru bacu baba batubereye aho ivyo biriko birabera.
Reka kandi tubandanye amakuru yacu n'ubundi ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi ndetse n'irya nino haba hatandukanye, byose tubibashikirize nk'uko muba mwiteze kubona amakuru mashasha aba ariko aracicikana ku mbuga ngurukanabumenyi zigiye zitandukanye. Reka dusimbukire rero mu yandi makuru n'ubundi ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cane cane turabira hamwe ku makuru agezweko biriko biravugwa mu Burundi, haba muri politike, mu nkino, mu ndero, agateka muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Reka mbakengurukire rero mu makuru yacu n'ubundi tubandanya dutororokanya mu biriko biravugwa hirya nino. Uca usabwa gusa no gufyonda suivre partage ndetse na s'abone kugira ngo uze uraba uwa mbere kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza umwanya n'umwanya ku chaîne yacu eno yanyu ya YouTube ya Isange TV. Dusimbukiye ku biriko biravugwa mu Kayanza, amatoni 16,000 y'ubutare arashoborwa hanze. Bashinga amateka baribaza ahaja ayo mafaranga avamwo. Ku Nyakayanza kuwa 12 ruheshi uyu mwaka, ikoreshwa ry'amahera ava mu birombe vy'imbwamo ubutare ikabarore ubu iri muri komine ya Kayanza mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'Uburundi, yarateye ibibazo bitandukanye mu nama nshingamateka. Abashingamateka basaba ko hoboneka insiguro ku kijanye n'amafaranga ava mu matoni 16,000 y'ubutare. Ikibazo cabajijwe mu gihe umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta n'itunganywa ry'ubuhinga bwa none Alain Ndikumana yariko arabazwa ibibazo hari ku wa gatanu igenekerezo rya 12 ruheshi uyu mwaka. Ubwabo batowe ubwo butare ngo bugizwe ahanini na casterite na coltan, buba kandi bwimbwe kuva hagati ya 2006 gushika 2015 imbere yuko bujanwa mu isoko mpuzamakungu. Ariko kandi bemeza ko amahera y'agaciro ava muri ubwo butare mu matungo atanaboneka mu matungo ya leta. Abashinga amateka baribaza kandi ku rwunguko vy'ukuri ico gikorwa co kwimba butare gifitiye abanyagihugu bo muri ako karere. Nubwo ubwo butare kandi ari bwinshi cane, imiryango iba hafi yaho ubutare bw'imbwa nta karusho ibona ku bijanye n'uko ibayeho. Bavuga kandi ko nk'akarorero inyubakwa rusange nkenerwa zijanye n'ubutunzi mu kibano hamwe ndetse n'uko ata migambi iboneka ifashwa ku buryo ngo buvuye muri ubwo butare yofasha abanyagihugu baba hafi y'ibirombe. Kuba batowe ivyo kandi ngo birateye umwitwarariko ukomeye cane mu bijanye n'intwaro ibereye mw'iyugarwa ry'ubutare, umuco mw'itunganywa n'amahera ava mu butare n'igabanganwa ry'ubutunzi buva mw'iyimbwa ryabwo. Abajijwe kuri ico kibazo kandi, umushikiranganji w'ikigega ca leta yasabwe gutanga umuco kw'itunganywa ry'umwimbu uva mu butare n'ingingo zitegekanyijwe mu ntumbero yo gukomeza kwerekana ku mugaragaro ibiva mu butare hamwe ndetse no kuraba ukuntu abanyagihugu baho bw'imbwa bokunguka. Ivyasabwe umushikiranganji vyatumye kandi havugwa vyinshi ku ntererano nyakuri y'igisata c'ubutare mw'iterambere n'uko bikenewe gutsimbataza uburyo ubutare bwogirira akamaro abarundi. Abashinga amateka barangije bamenyesheje kandi ko baravye uko ubutare bugurwa kw'isoko mpuzamakungu cane cane kuri casterite na coltan, amafaranga avamwo yobaye yaraterereye bimwe bikuboneka mw'iterambere ry'inyubakwa ndetse no gukora imigambi yo guteza imbere ikibano mu banyagihugu baba hafi y'amazone ubwo butare bw'imbwamo. Ariko iyo uravye n'ubundi uca ubona ko ibintu bibandanya kuyangara.
Naho Gitega ho abantu babiri batowe aho bimanitse ku mugozi ku munsi umwe, amakenga abandanya kwiyongera. Kuwa 18 ruheshi uyu mwaka, abantu babiri batowe bimanitswe ku mugozi kuwa gatatu mu buryo butandukanye mu gisagara ndetse no muri komine n'intara ya Gitega hagati mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe kandi igipolisi kivuga ko urupfu rwa mbere rushobora kuba rwavuye ku bwicanyi, urwa kabiri rwo ngo rukaba rushobora kuba rwatewe no kwiyahura. Ibyo byose byatumye kandi abanyagihugu barushiriza kugira amakenga kubera ubwicanyi n'umutekano muke bimaze igihe bivugwa muri iyo ntara isanzwe iri mu ziza imbere mu zugarijwe n'umutekano muke. Ibara rya mbere ryabereye muri quartier Zege yo mu gisagara ca Gitega, ubwo babibonye ikiziga ca Emmanuel Damascene Daradangwa w'imyaka 65 catowe ku wa gatatu kimanitswe ku mugozi wari uboshe kw'itanga ry'inzu yiwe. Kubw'amasoko atandukanye muri ako gace kandi ngo uburyo yapfuyemwo ntiburamenyekana neza, ariko kandi ngo bamwe mu baho bavuga ko uwo mugabo yari amaze imyaka myinshi afitaniye amatati akomeye n'umugore wiwe. Igipolisi cemeza kandi ko catanguje amatohoza. Nk'uko amakuru ava mu gipolisi abivuga, abantu babiri baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza. Umugore w'umuhisi Gaudence Ndereyimana hamwe ndetse n'umukobwa wabo Setimata Byabayubahe bose barapfungiwe mu gasho ka komisariya y'intara ya Gitega mu mvo z'amatohoza abandanya. Mu quartier Zege, abanyagihugu basaba ko ukuri kuri urwo rupfu kumenyekana, banasaba kandi ko hoba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane uko urwo rupfu rwagenze, ababwagirizwa bashirwe imbere y'ubutungane. Ikindi kiziga caratowe hageze amasaha makeya kuri uwo munsi nyene, ikindi kiziga caratowe ku mutumba Muremera ndetse naho nyene hakaba ari muri komine n'intara ya Gitega. Ico kiziga kandi ni ic'umwigeme Bernadette Irankunda w'imyaka 25 yatowe yimanitse mu nzu yabamwo. Ayo makuru kandi haranemezwa na Rachel Mfukamesabe, mukuru w'umutumba Muremera. Nk'uko uwo mutegetsi abivuga, umwigeme yari afise ingorane zo mu mutwe kandi amakuru ya mbere yegeranyirijwe yerekana ko ashobora kuba yiyahuye. Ariko kandi iyo nsiguro ntinyura bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere. Bamwe muri bo bakanavuga ko hakiri ibintu byinshi bitarasobanuka, cane cane ko amaguru y'uwo mwigeme yari asanzwe akora hasi igihe ikiziga ciwe cabonwa. Kubw'abo banyagihugu kandi ngo ico gikwiye gukorwako amatohoza yimbitse imbere y'uko hafatwa ingingo ya nyuma. Ubwicanyi n'umutekano muke bikomeje gutera amakenga. Ivyo biziga bibiri vyatowe mu gihe intara ya Gitega iriko irashikirwa n'ingorane z'umutekano ziteye amakenga. Mu mezi aheze haravuzwe ibibazo vyinshi bitandukanye by'ubwicanyi, ibiziga bitorwa hirya no hino hamwe ndetse n'ibikorwa bitandukanye by'ubugizi bwa nabi. Ivyo bikaba kandi vyatumye abanyagihugu benshi bumva ata mutekano bafise. Uheruka abasenyeri ba Katolike bo mu Burundi bari berekanye amakenga yabo ku bijanye n'ubwicanyi mu gihugu. Mu butumwa bwabo bw'iyobokamana bari bahamagariye abategetsi gukomeza umutekano w'abanyagihugu ndetse no kurwanya ukudahana kugira ngo habungabungwe ubumwe bw'abanyagihugu n'amahoro. Ubwo abanyagihugu benshi b'i Gitega, izo mpfu zibiri zabaye ku wa gatatu zisubiriye kwerekana ko hakenewe vyihutirwa amatohoza akomeye ndetse n'ingingo zikomeye zo kurwanya umutekano muke uguma uhitana abantu muri iyo ntara imaze kugaragara nk'intara y'ubwicanyi, ndetse bikaba ari n'ibintu bitera amakenga abanyagihugu.
reka rero dushimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro twariko turabashikiriza kuri ino saha tubaye dusozere ngaha tuza gusubira mu makuru uraza kubagiza uko ico musabwa no gukira ndasubira partage ndetse na sabone